Reka nsubire ndabaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu kuko mukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure ya ICTV. Ndazi ko mwamaze gufyonda kuri subscribe kugira muraje murashikirwa n'amakuru dushiraho. Natwebwe rero nico dukora, kubaha amakuru avugwa irya nino mu gihugu cose. Ariko haravugwa ibibazo vy'ubukene mu gihugu, inzara izura inzara. Umukuru w'igihugu yarumvikanye ku mboneshakure y'igihugu avuga ko ata murundi ashonje ngo abashonje ari ibinebwe, ariko nanone akavuga ko ivyemezo atanga ko abarundi badashonje ari uko ibigori vyumira mu mirima kandi atabavyiba. Ati none abantu boba bashonje bagatuma ibigori vyumira mu mirima, aho ntiboja ko bakavyiba? Mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ayo majambo ahejeje kuyavuga, abarundi batari bake barababajwe n'iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Mbere bamwe bavuga ko umukuru w'igihugu yoba ariko arabakina ku mivyimba. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ati abarundi ntabwo bashonje, abashonje ni ibinebwe. Ariko nanone irya no hino mu gihugu bamwe mu banyagihugu basa naho bitavye akamo k'umukuru w'igihugu, kuko yabahamagariye kuja kwiba kugira bamwereke ko bashonje. Bamwe rero batanguye gufatwa irya nino, twarabahaye inkuru ya bamwe mu banyagihugu bafashwe, abo bakaba barafatanywe imyumbati, abo bakaba barafatiwe Igitega bavuye kwiba mu mirima. Sibo bonyene, hafashwe n'abandi bakaba bafatiwe muri komine Busiga, bafashwe mu mirima biba imyumbati nabone. Turaza kubaha idonido kuri izo nkuru zibiri nico bamwe n'abandi bavuga kuri ivyo bintu. Ariko ibi bintu birababaje cane, ibintu vyatanguye gukomera irya no hino mu gihugu, ariko abanyagihugu bakaba bavuga ko bagira bereke umukuru w'igihugu ko ivyo yavuze atari vyo, ko abarundi bashonje, niba ari akarorero bagiye kukamuha koko ko bashonje. Inyuma yaho tubahaye inkuru ko abo bafashwe Igitega bavuye kwiba imyumbati, Perezida Ndayishimiye akaba yaheruka kuvuga ko azemera ko abarundi bashonje abonye abaja kwiba mu mirima. Abo rero sinzi ko kwabaye kumwumvira, ariko nanone umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito amajambo yiwe yarababaje abatari bake. Abarundi rero nabo ntabwo boroshe, batanguye kumwereka ko ivyo yavuze atari vyo. Mu kubimwereka nuko koko nkuko bashonje ko batari baja mu mirima kwari ukwigomya, ariko nimba arico kimenyetso akeneye kugira abone ko bashonje, navyo nyene bati turabikora. Muri komine Busiga bafashwe mu mirima biba imyumbati nabone. Heshi mu gihugu hariko haravugwa ubusuma mu mirima. Aba nabafashwe bafashwe kuwa gatatu uheze bariko biba imyumbati mu mirima, hari ku musozi wa Nyange, komine Busiga mu ntara ya Ngozi. Bisiguye bavuga ko babikoreshwa n'inzara. Ico kibazo kikaba kiriko kiravugwa cane no mu zindi ntara nka Gitega, Bururi na Bujumbura rirare. Muri komine Nyabiraba abanyagihugu basaba gutabarwa kubera imirima yabo ibangamiwe n'abasuma. Perezida Ndayishimiye yaheruka gutangaza ko icerekana ko mu Burundi hatagira inzara ari uko ata abantu biba mu mirima. Mbe none wa muceri wo gufasha abakene woherejwe hehe? Leta ntiyowuha abashonje. Bamwe bati ivyo mu Burundi ni akamaramaza, ko umuceri wari kubafasha wari bahawe nk'imfashanyo uvuye mu gihugu c'Ubushinwa, warungikiwe ikindi gihugu gitunze muri Afrika, Guinea Equatoriale, bareke bicwe n'inzara. Ati muze musaba Imana, ati mu mashengero yose ya Katolika yo kw'isi, ati dusengere Uburundi n'abarundi kuko turavye nabi turahona. Ati nibabashire umukuru w'igihugu n'ivyo bivye, bamwiganira uko bimera mu gusonza ngo nta bitahura. N'ahandi bariba, ariko icihutirwa sukuba publiye, yamba mwabironsemwo izindi nyungu. Abafise imitahe reka kuguma muhunga igihugu, nimuze mu Burundi muzane ayo mahera mutange ubuzi, hama abantu baronke ico bakora. Imana niyo gutabara yonyene, mu Burundi inzara iratumaze. Hari abantu je ndibaza ko mu mitwe badakwije. Ati South Africa ko twirigwa turacumitwa, navyo tubishire kuri perezida w'igihugu
ati nabo biba mu mirima bataja gucumita abantu, ati ikintu mutamenya canke kidakunda kuvugwa kandi gikwiriye ni ubusuma mu mazu, ati barasenya inzugi hamwe rero n'abaherana aho batse amadeni mu mabotike, mu babaguranye amahera ngo navyo biri ku rwego rurenze kandi ku muvuduko wihuta cane, bikaba biva ku nzara rero urumva vyoshika ikaba ihari. Ati mu Burundi turashonje gose, umukuru w'igihugu navyemange kandi uwuja gukira ingwara arayirata, nico conyene kizotuma igihugu c'u Burundi cogorora. Ati kwiba ni ingeso nakuze mbona biba, ati nakuze mbona si ivy'ubu rero numva nta gitangaje kirimwo, ati Imana irihangana, ati kuko mbona bitoroshe, ni ukuri inzara irahari kandi biterwa n'inzara turagowe, Imana nidutabare dukomeze kumirwa, ati mu bibera nka buno Burundi bwacu, ati bw'amata n'ubuki, ati Uburundi bw'amata n'ubuki buraryoshe cane, uwuzovuka nyuma azobona vyinshi, uwuzoramba azobona vyinshi. Ati za muraduha inkuru hama abumva ari iy'amanyanga babibeshuze, nibareke kudutyoza kuko gutanga inkuru nta caha kirimwo. Ati inzara irahari gusa hari abatayibona, ati abo bategetsi ntabwo bomenya ko inzara ihari kandi barya isigaye bakamena. Ati nakuze numva ngo nta jana ryanka muyirinde, ati ni hatari umwenge w'inzu umenywa na nyenewo. Perezida Murundi yivugiye ibigori vye ati arivyo vyumiye, yivugiye ko ibigori vye arivyo vyumiye mu mirima, abo nabo bivye imyumbati. Ati fata ivyo bofashishije abanyagihugu babifashisha abanyamahanga, ati Burundi uragowe. Birumvikana ko bitavamwo umukuru w'igihugu yabateye intege, ati inzara irahari izura inzara, ati barashonje inzara irahari izura inzara, ati mu Burundi nta mutegetsi yemanga ko ibintu biriko biracika, ati gukubita umuntu ashonje n'icaha kandi nta buntu uba ufise, Yesu adutabare sino ntivyoroshe. Mureke amajambo, ni ryari Uburundi ubusuma bw'inka no mu mirima vyigeze bibura kuva kera? Ati ivyo ni ibisanzwe, ni ikibazo c'umwanya gusa, ati iyi ntwaro tuzoyikurako maze haze intwaro irajwe inshinga no gukorera abanyagihugu ijejwe. Ivyo bintu je mbona ari ivy'uburofa, ati hiyo, ati ni hehe batiba, ati Imana niyo yo kudutabara yonyene kuko niyo ifise irya nyuma ku buzima bw'umuntu. Ndavye ukuntu imirima y'imenshi isa, inzara iracatumanitse walahi, abantu basigaye biba ingurube kandi muzi ko kuva kera narindi ingurube itibwa, ati birateye ubwoba. Baratevye bariko baritaba akamo nyene kanyene icubahiro, ati nibibe kandi ntibategerezwa guhanwa kuko umukuru yavuze ko abiba badahari kuko badashonje, bari kwitaba akamo batewe, bareke nabo inzara irahari. Ati bofatwa gute kandi mu Burundi ata nzara ihari? Ni ingeso ngira bibira ku gahimbo. Ati reka sha ibi vyose bizohera, ati nta ntwaro idahera, ati kubipibiriya ntivyobura, ati kubashigikira ko nta kosa bafise nivyo bitangaje, abafise amafaranga ntibozanwa na komanteri utanze ngaha, ahubwo umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ikibabuza ko hari ubutungane bubuze canke bukorera abasuma baca biba nabo bakabura ababatunganiriza, kugira baze rero umukuru w'igihugu yohagarika ubutungane bukigenzura ababuganje maze bugasasagaza ukuri, amahoro n'umutekano. Ati abategetsi ivyo nta kuntu bobibona kuko bobo barya inoti, ivyiza n'ibibi vyose ni umunoti.
ati uwukebura mukeba ntamara ibinonko, inzara mbi ikoresha nabi. Ati inzara nimba ikoresha nabi, ati naratahuye ko uvuga ukuri, ati nahora ngira ngo ni imvugo iri politike nubwo koko karimwo uvuga ukuri. Ati nta kuntu mu ntara zose bokwirara mu mirima bakayogogoza kugira avyemere umukuru w'igihugu. Ati inzara si agaseseshwa rumuri ariko inda uyibaza. Ati kabisa ntawohisha umwotsi inzu iriko irasha, inzara mu Burundi irahari na nyinshi cane. Ati turumye pe kuko Imana iturabira ryiza. Ati iracadupiza kabisa tugifise imitima nk'iyi. Nakuze numva kw'ishure batera blague bavuga ngo la politique c'est l'art de mentir. Ngira ngo rero hariho ababifashe nk'uko ariko biri, kukivuga ngo mu Burundi nta nzara iriho ngo n'ikimenyamenya nta busuma bw'imirima buhari, canke ngo Uburundi nico gihugu ca mbere mw'isi gitunze, canke ngo mu Burundi nta bushomeri buhari. Ati harabanebwe gusa, numva neza ko ari ibinyoma vyambaye ubusa. Ati abakuru b'igihugu, ati abategetsi b'u Burundi ntibamaramara. Ati aho numva ari vyiza guko Sebarundi aca abona bwa bundi ko inzara ihari kandi ko intama ziwe zishonje. Ubu hoho uzotubwira ko azokwemera ko mu Burundi hari inzara abonye umwenegihugu yivye mu murima wa Neva. Ati mubandanye muduhe ayo makuru, Uburundi nibutabaze PAM izane ubukanada n'intete atari uko abarundi bato bato sinzi uko bizogenda. Ati urya ntiwari ugenewe abakene, wari ugenewe abafise, nayo umukene wewe uzopfa. Ati inzara izotumara. Iyo nzara umusuma umusanga mu gisagara, naho nyene ntiyiba imyumbati. Abasuma turabazi bamena amazu no kwica barica. Abo wabashize mu basuma kweri, ati muvugishe ukuri. Ic'ingenzi nuko batavyiba babijana hanze nk'abaraho. Ati turiko dutwagwa na samuragwa muze mubitahure, je numva nkumbuye intwaro y'abarengero naho ndi umuseruko. Ati none se gabasha dukora iki, turagowe. Ati Mana nidutabare. Jewe nk'umurundikazi nkunda igihugu canje, ndiyamirije abantu bakubita abandi ngo nuko bamusanze mu murima wiwe. Mbe murazi inzara ico arico? Ahubwo musanzeyo mubwire yikorere ivyo wamusanganye, hama mubwire ntazasubire atarinze gusaba uruhusha. Erega kwiba kenshi ni ingeso, kuko abo bose mbona umengo barakomeye. Erega nta muntu azigera angana n'uwundi mu butunzi, tuzotungana mu guhanahana ubuzi, ahubwo burya ikibuze ni urukundo. Ivyo ni ivyerekana ko abarundi bamwe bamwe bashonje. Kuba perezida yavuze kurya nibaza ko ari imvugo ya politike, si bose bashonje ariko inzara irahari. Ati mwene kubirima yabirimiye bamubona none arejeje baje kumwambura, ahubwo bacibwe ibikonjo. Ati ronka inkovu. Ati wewe ronka ingufu zo kwikorera igunira ry'ibiro 100 wishwe n'inzara. Ati woronka ingufu zo kwikorera ibiro 100 wishwe n'inzara. Ati ntabwo biba kubera bashonje, biba kubera ari abasuma banse gukura amaboko mu mpuzu. Reka nibagaragaza akababaro bafise, ntawiba adashonje. Erega nubwo muvuga ngo ni ingeso, burya muribaza uwo ko yadukize umurima wankana agasoromamo n'umwana mu mugongo atabuze ico agaburira abana. Nukuri inzara iriho, bikubita agashi turaba icoheza inzara. Erega bamwe bamwe Uburundi ntibumva inzara kuko bo biguma vyuzuye, ico bipfuza kikaba gihari. Nyarucari nawe afise akanoti ka 2 mu bana 5 ntaco abamarira, ahitamwo gutimba akaja kwiba.
Uwo ni umubabaro w'abarundi berekana inyuma yaho bo bafashwe bariko bariba, tukaba twari twabahaye inkuru zibiri z'ahariko harabera ubusuma, ni ino nkuru ivugwa muri komine Busiga hafashwe abariko bariba mu mirima y'imyumbati, ariko nanone twari twabahaye ino nkuru nanone y'abari bafashwe i Gitega bavuye kwiba mu mirima. Vyose bikaba biza bikurikira amajambo umukuru w'igihugu yavuze ko mu Burundi badashonje. Wewe urabivuga kwiki? Ca muri commentaire maze dusangize iciyumviro cawe.